بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على الأشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وبعد. umuti w'ingwara zose igice cabone cyo bitwa avunubu tudkhilul abda tahta la'anati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Vyaha iyo bikoze bigushira kwa mu bivumo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Narakubwiye intumwa y'Imana kuvumye n'imivumo ya Allah iba ikuriko, imivumo ya Allah ikuriko nta jiro rya Allah wohonyuramwo n'ivyo kunda. Twarabonye benshi batandukanye, reka turabe abandi ubone kubirinda kuba boba muri bo. Ati wala'ana al-muhannathina min ar-rijal wal-mutarajjilati min an-nisa. Ati intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yarongera avuma abo bitwa al-muhannathina min ar-rijal. Ese wobuzi al-muhannathina min ar-rijal abaribo ni babagabo bigira nk'abagore. Subhanallah, ugasanga urunurugabo ruringa, ugasanga shakhsiyatuhu comportement ziwe zose nk'iz'abagore, mu ngendo, mu mvugo, mu nyambaro yisanisha n'abagore n'abakobwa. Uwo ni kivume kimwe kibi imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Uzosanga umuntu n'umugabo abeze n'ubwanwa bwaracambara amashiniti nk'abagore. Ibyo byose cerekana yuko ivyo n'ivyaha vya rutura. Basanga umuntu n'umugabo aracambara ibikomo nk'abagore. Ibyo byose bikugira kuba ikivume imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kandi usanga hariho n'ibindi bigabo vyimereye nk'abagore no mu nyambaro no kuvuga akaringaringa nk'abagore. Subhanallah, ugasanga abandi aratamba kumwe kw'abagore agakata kumwe kw'abagore. Ibo ni bitwa al-muhannithun, ni vya bigabo cyose vya bisore vyinsanisha nk'abagore hamwe n'abakobwa. Kuri ubwo rero uririnda ukabikabishe gukora ivyo no gusanisha nabo, wowe uburi kivume imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala kimwe kibi, wayi kivume uri mu muriro. Niyo mpamvu umuntu w'umugabo, umuntu w'umusore ntivyemewe yuko yambara inyambagwa z'abadamu z'abakobwa, cyangwa se yambara bijya birikuye kwambara abagore n'abadamu gusa, ntagavyemewe. Naho benshi kugira yuko byane usanga umuntu w'umugore nako umuntu w'umusore, umuntu w'umugabo yisiza amahina, ugasanga yisize hina muri wose, ku ntoke he, ku maguru, bijya vyisiga abakobwa n'abagore. Ntabwo umugabo n'umuhungu avyemerewe. Niyo bitwa al-muhannithina min ar-rijal. Ati wal-mutarajjilati min an-nisa. Kandi intumwa y'Imana iravuma babadamu bisanisha n'abagabo. Ugasanga umuntu w'umudamu yisanisha n'abagabo, ugasanga mu mvugo, ingendo, kwitwara yisanisha kimwe n'abagabo. Ntamusanga umuntu w'umudamu yambaye ipataro, ugasanga umuntu w'umukobwa yambaye ipataro ni nyambagwa z'abagabo. Bijya byose bikoze ni icyaha cya rutura, bigushira mu mivumo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bwe mivumo ya Allah nta juru rya Allah uhonyuramwo. Ariyo mpamvu inyambagwa zizwi ku bagabo ndetse n'abijya bintu bizwi ku bagabo kuri igitsina hungu ntabwo igitsina gore bavyimira, igitsina kuba vyemerewe. Niko kuko nayo ibintu bizwi ku bagore n'inkumi ntabwo igitsina hungu bavyemerewe. Ibikomo, amashanete, ivyo bizwi ku bagore n'inkumi. Kwisiga amahina ku ntoke hehe, ivyo bizwi ku bagore n'inkumi. Wewe mugabo, wewe musore ntabwo vyemerewe. Ivyo bikoze wawe mu muguru witwa al-muhannithin, wisanisha n'abagore bavyirinda. Hanyuma n'abagore n'inkumi bijya bintu bizwi ku bagabo n'abasore abavyemerewe. Ariyo mpamvu ufashe umukobwa, inkumi, umugore ukamara amapataro y'abagabo, ubugiye mwaba al-mutarajjilatu min an-nisa, bage badamu bisanisha n'abagabo, uri kivume imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ubwo rero mukengezo wa Islam, nkimi ya Islam, ba ico urico mu gihe waremwe uri gitsina gore, igitsina kobwa, emera ubeco, wongere urangwe n'ibikiranga, reka kwisesha n'abagabo, uri kivume. Igitsina hungu, igitsina gabo, ba ico urico arangwa n'ibyo biranga abagabo n'abasore, kwigira nk'abagore. Ivyo bituma uba ikivume imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndetse ikivume nico muri muriro. Wala'ana man dhabaha li ghayrillah. Ati numa y'Imana yongera vuma urya bagiye ikindi kintu atari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala subhanahu, Allah aravuga ati faswali li rabbika wanhar, senga kumugumu kama wa Allah, mureze wa Allah, wongere ubage kubwiwe, kubagira imizimu, kubaga kugashiriki
guterekera kubagira amajini kubagira icyo cyose atari Allah, iyo ni shiriki, ahubwo na shiriki akbar imi gukora no mu idini. Ukora ivyo rero ni kivume imbere ya Allah, aravumye, ndetse uyo atihanye bakitwa Allah aba ari umuriro wa jahannam. Twirinde ibire twumvise byose tutaja mu bivumo ya Allah, ndetse tugende dini Islam iduse nayo yo hari amahoro yacu ibihe byose. Nozure cyo bikurikira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.